Kwapi? Siko mimi. Wewe. Siko mimi patron wa hivi na. Wewe. Hivi unanena mimi naweza nikaje hapa kutafuta wewe? Acha upumbavu, acha ujinga wako. Basi mtambivu naambie wewe iko nani basi? Wewe unataka nini? Iko kujua ni mtu gani anakuja kutafuta patron. Wewe mwambie kuna mtu anakutafuta nje. Kwa hiyo naambia basi iko nitafuta patron iko nani wewe basi kuna mwambie patron iko nani kweli? Uko makali kama jetini mama. Iko kuona wewe hivyo uko très grave na tomboka sana mama. Haiko mzuri. Unaona siko kunisukuma unataka kunivunja mbavu. Wewe acha kunichosha. Acha kunisemesha madam uko nani basi kaite patron uko nani wewe? Uko nani? Kamwambie sheri wake anamtafuta. Wewe nitolee ujinga. Iko princesse Jenny, princesse d'Angleterre. Kweli? Sheri wake. Toa ujinga wako kamwite. Iko karibu. Iko karibu. Iko kuja. Karibu mama. Niko mzuri. Kaa kimya. Basi mama Mama Nadia. Sawa. Aje jibye ku wanukora ko. Sindaheza mbanje kwita. Mbe Nadia raye. Nadia. Nadia raye pasa. Safi ajisubiye sawa kumugabo yari safari. Jibora muraza. Kuko utabimbari. Nani ngombwa ndabigucishe. Singomba. Oya. Washa gufata umwana ukamuhusha go kugenda kurara hanze utabimbari. Nari kubwire ngo ugire. Kama ukigonga. Hari gitangaza kirimo. Auna gitangaza kirimo. Nanze kuko ari je ndi umugabo ngaha mu rugo. Ari je ngaba nanze ko tuza kubimbwira sese mara gufata umwana ukamutangaza kurara hanze utabimbari. Gitangaza gito kirimo ko je ndi nyina. Jamuhaye uruhusha. Wowe warukeneye kumenya iyo Nadia yaraye. Naje mufise je nuvuga ku mwana wanje. Je nyina namuhaye uruhusha wowe ubusigaje umubwire. Ntacho maze kuvuga ko ntacho maze. Cyari kumenya. Ikuru nuko ndavuye ko yaraye kwa Safari ibindi. Kena bya n'ibindi uhamagari. Iko tarisha chai ya pali. Kuna tatizo. Kumko nakosha gari patron. Kwa haraka sana kwa sababu sitaka wewe. Okay. Amakuru ya. Sava. Sheri. Bien. Ati turabele. Basi sasa. Kwa tuzindukiye umunsi nama. Sheri nagize amakosa nanje kuraba. Sigaye ugenda ubereye ko yaka secretary kawe. Njye wiyumvira wewe. Ariko sivyo na gato. Sawa. Yajya akazi dukora gasaba ko twambara neza kubyo. Sheri cyari kinzanye. Bon, gihe wari muri voyage hari ibintu natoye ku mama yari paratandatse. Ndamubwira nti anarindire ni mfise umushoro wanje ni ati. Ndamuha amafaranga yiwe. Ndamubwira tante semaine. Byari birato.
isakoshi n'impuzu. Ni problème yo gufata ibintu umuntu atabizi amukambira ati nafashe ibi cyangwa biriya. Cyo waruri. Teta narakubwiye ni bishitse kivuze ikintu ukabona yuko kumwe kikurehereye ni byiza kumbwira imbere y'uko ngifata nta kungene nari kuguhamagara kubera wari kure. Uburyo rero no kurindira byari ko bigoranye. Abandi yo babitora. Kakuri ibindi. None bishaka kumbwira yuko byakozwe ari byo byonyene isi yose. Kuri sheri nta hantu na hamwe ndabibona. Okay. Hama vuba ngaho. Chelsea menshi. Imaki si menshi. Rwose byiza kuko atari byiza. Nta kuntu ufata umwana ukamufata kurara hanze utabimbariye. Baba baruturiki. Je namaze kumukubwira ko yaraye kwa Safi. Sirishuke kandi ukunda kwita amata nk'isazi wewe. Nukiko. Ibi takurabura aba hasi. Raba ibivugo ni byinshi naje umureke. Je nyina ndamubona. Wamubona? Ndakubwiye yuko. Ndakubwiye nibyo wagize n'amakosa. Aho rero nakakumvirije numva kwanza wandambiye ahe. Aho nakakubwiriye umengo ni wumva nabaze kubwiye ko nakubwiye ko yaraye kwa Safi. Sirishuke cyo kurarondera wewe. Icyo cyari umuhamagari. Gerageza n'indi jambo nyamukuru umbwire ngaha. Nta kibazo. Nanagira hari kibazo nyene. Je nyina namuhaye ubusa ndaziye yaraye. Sinzi icyo uri kurarondera ngaho ukora ibikuraba bitakuraba navyo babe hasi. Manade. Ujye urubahuka n'ukuri. Nubahuka mubiki. Nta kibazo. Subira mu bikorwa byawe. Nakari bari kuranteshereza umwana. Sawa. Ngaho Mr. Rasani nganasha. Byo birakuraba. Yego. Tutaramu cerekwa no kuramba n'ukuri. Isazi. Acitse isazi ciye mutamu. Sai ngorane nuko ibintu bigenda bihindagurika ku isoko, amabeyi, amataxi menshi. Ubu uri kuri kuruma amafaranga gusanga bigoye cyane. Ariko turashimira Imana ko biri kose inyungu ntizibura. Gusa malheureusement nuko kuri mama urabona ko najeje. Hari ibintu nk'icyo kududura kuri po. Neza amafaranga menshi aracyari ku madeni. Abantu bafashe amadeni ari abona telefone n'ibitaro telefone. Abandi bakazimya telefone. Abandi ngo uyu murundi ari mu kibanza cyakure. Abantu ubu benshi bamaze kuba bariswa. Ariko ibyo nibyo ba impamvu yo kutishura amahera kuko byo biri mu nshingano zanjye. Sibyo kukwambika kuberwa kutandukana n'abandi gusa nuko kunuma amahera ashobora kuboneka ariko bishobose urashobora kumanga nk'ibizi bibiri byonyine zibiri babarira mugabo ndashaka muri dejour Dermege yabyaragiruye urazi kugenda ashobora kuma amahera ndarafise icura kinzi kandi si bya mbere si cyangwa si kandi si nabyo bya nyuma sibyo ndakubwiye nti uyu mama amahera sheri imisi wamaze muri voyage urayizi sibyo urayizi wonye sibinda kwikubarira urumva acha fata kijya kiringo kijya misi ni wawe arindire kandi demo oya rimwe na rimwe zamutahura dutahura iki ibintu birahinduka erega ayo ndaguha mbafise ndakuye erega sifisi ahantu cyangwa nguruzi ngenda kuvoma amafaranga ayaho ndayakura ndiko nakubwira kandi negeye sindiko ndakwima amahera cyane urazi yuko ntigenda kwima icyo mfise umviriza ndakubwira singomba ko tudiskita kuri iki kintu ngira mvuge dans 2 jours atayo fise atayo ndarongo ya iwacu sinzi sokona ukakora iwacu Nadia umva nyumviriza gakimbiza umviriza wewe ibintu byo kuza uduga hejuru n'ishavu n'akantu ibyo onacyo byo dufasha nyumviriza gato Nadia urazi ko twimirije ubugeni sibyo ubugeni ni ikintu gisaba uburyo bwinshi cyane gisaba kwitegura barega neza
ku buryo rero utegereza kugira ikintu bita ekonomi ubwo bugeni kugira ngo dukore ikintu ubwo cyiza no nyumviriza sishaka kuri ndakumbwira ngo imanza nakubwiye yuko ata amafaranga hari iwacu sinagushaka muri iryo joro oya umviriza Nadia nyumviriza kwanza oya nyumviriza icyara kwanza tugane nica toka nyumviriza Nadia Nura tukura misigere urazobiza cyangwa ubiguma mu byamara wowe uzavumbera ina runyonga n'ukuri Nadia Nadia Muhire karibu. Alaikum salam. Bite amakuru Nimeza mbeo kutakibonye. Waratuheze ntara muri kino gihugu. aya uzi bya tutwa maturi mu masafari kenshi Ni sawa. yo kuri ngaha ni mwizo gusa Yo mutafisa tenansi nitwize. muri mu bibazo Nazo waruzi. aya shaka muri meya okay ama wiga gute kandi muri Eje byose ndabikora. Kimwe ngo ndagira umwanya wacu. mwana mwiza mwana w'indero azikora byose umuceri mbe ni umutanzania n'umukongomani ni Zambia Uyu ni umutanzania. okay ubwira anko njye Nyaye. ari muri Zambia ari muri China Kamushamu. okay ni mwana gatoya Karibu. Nadia wacha mama urazi ko haryoshe kubyuka ukaca wicara ngaha ukaca wicara aha hantu ukabona tuno dushurwe ukabona bino biti akayaga nako kakaguca aho ntari muhora mutamba naci na wa muntu wawe hariya kuki hotahe usanzwe biyigisha nawe nyene ugira ngo aroroshe bite none ni sawa twayaze byinshi mugabo ntarambarira ku byerekeye muhira igeze oya ntumbarire kurinda kugira ngo ndakubwiye izina ritavugika vamo agasaba irembo safi ndagutera inkuru jewe iyo ubonye mpereje kunywa icyayi duhutse wicaye muri jardin njya nk'ahantu nko ngaha mba nkeneye kuruhurira umutwe nawe uri kurananira ibintu bimena umutwe oya kuva ryari ntumbarire muhire izuba ngo muhire ngo ni ukwezi muhire ngo ni inyenyeri muhire ubu rero uhagaze aho ndakubwira muhire ngo wamaze kunyera icyayi ngo sinzi muhira ngeze aha nyene aha bigenze gute gasha muhira asigaye ari ngumyi muri gasha ko naheruka ari bisesa muhira umufuko w'ubuunyi umufuko uriko yagufuriye mu mpimba asigaye ari ngumyi iyo niyo defo ya mbere ku muntu w'umugabo mbe ndakubwire gute asumba ibuye ryo kuri ntare rugamba kaga professeur kashaka gukorera ishano ntibakirukanye Yo reka hajya bace bakirukana direct. ega nawe nyene wowe urakabya muri ama fresher niyo gukwegera Wowe gutuma fresher zana yiwanje. neza cyane ngo ndi nyenge ntigwa ko ni dori Ahubwo reka kunyibagiza. Amakado yanje. Akado wanzani. yaje ariko ubara no kwibagira ikintu nk'icyo amakado ni menshi ariko condition ni urazi ko twumvikanye unzanira habilité yiwawe gusa zijya place zitatu za mbere ego uzotora ushaka ariko condition utarenga zijya place zitatu za mbere wa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa wa gatatu Nawe urabizi kibanza cya mbere ko atankorera. iyo ni condition je nawe twumvikanye Ashishamba nzoyaro. ishamba kapsa rero umagare ubu ako gato ishanje ngo gato Yo ahubwo nari navyibagereka ndamukurabira. banguka Shadia aho niho bigeze muhira ihera agiwe rifise amaso muhira sinkimusaba amahera ngo ampe umwaka ngo uyugira ukunkumbuke wase ugende nta mafaranga azi kumpa none urudandazwa ngo bagwifashe nabi ko nzirikana yama yagiye arayafise mama wanje ngo ni za mariage kuva iyo mariage ziriye
ahubwo je nzoba princesse muri mariage. aya ntagukura kuri nyumba ari uwundi mugambi afise ntaguhende ngo ni mariage mariage natuma utaronka n'amafaranga Ahandi naho yumvira ni princesse arasiga afise uwundi muntu mugabo muhire ntashobora kugira uwundi muntu. hewe Kuva umviriza ndakubwire nyumba hariho idefo nyamukuru ku muhungu ni kuba ingumye hadasohora bashi iruka ahubwo ngira ngo urazi ibintu arimwe. oya ntumbari Mba princesse. mugabo akaba yashonye umufuko Yashize ko igufuri yo mu mpimba kutavyumva. Kudashaka kunyumva. Yagufuri yo mu mpimba. Yumva umufuko yarafutse. Mukanu ugize ngo urakoma turi muri programme ugize ngo uravuga oya umbwiye uko koko uraze kumbwira ko amafaranga zamuza atarari ariha ariha ko arizo twapfuye ntumbarire namubwiye ngo ni nini nko amezi 2 hanyuma byashe bigenda gute bigenda gute ko n'ubunye ntaramubona hey kashari hewe tugeze kudasohora amafaranga muhungu ntacaba amaze ndakurahiye umugabo adasohora ihera kandi ukabuze ko arifise ashi abageze ku muzingi none gashaka ko ndamukunda ku murongo hese wugaye mbere ndakubwire aho nyene mbe wewe canke haguruka ugende mu cumba wirabe wewe wese Nadia baratanguye uko ndaguye imigambi ngo natanguye yatanguye bya bintu nibyo nakubwiye wewe ngo warize wizehe canke wiziki marira ega jare uratanguye ibintu byawe bidaye oya ndiko ndakubwira ibintu kwiraba muciro reka tuzobibaza muhire nawe je navyo nari nawe no kwiraba sinomenya ibyawe mugabo nje gituma ya makomi mama ngo ni kinima bavuga ngo ni kimata canke ni kiramata ubu ndakubwiye aho nyene urazi ko cya kigabo mbe ni kimwe gifise uruda runini ngo ni damasi kifideje gutya ngo ni kidamasi mvize ndakubwira wakijujuwe korera aho nyene nkora ikigasha bajya nyene bakurondera aho bajya uca wakira amafaranga karibu Aish. Waalaikum salaam. Karibu makuu. Bisa. Sawa. Asina. Wararusa jemba ngoro msingaburiye. Mushitagenda lini? Leo urabizi wewe. Ndabizereka nako. Ntagutekera ubu. Oya. Numubona Nuteka ubugari mu muceri. Umuceri nyawo. numubona amatwi ngo ni mbeba. Arazi guteka ngaho ni ata. Okay. Agutekeye kapira. Ni danje. Yaza kala karachibweye cyane. Yego. Saza nchinchi ndakundira. Taza intelligent. Aje nta ngora ntugira. Taza intelligent. Sanga kuzuka mu gatondo muri sarohera. Ni cyose yapanze. Okay. Mbesha dia. Sa? We ntuzimara abashitsi. Yo nibagiye. Wazicafata. Ufatiki. Abonye gutari gutagaza amanota. Nibagiye ufatiki. Ikibazo cyakunaniye. Ufatiki. Abatanguye. Wazicafata. Jene kuri mfashije amazi. Amazi akanye. Fata amata. Oya ntabyo amata ngaje sinubwo. Oya nunywa amata ukeneye kubyibona. Waya nawe. Mwa amazi bimufashije. Arenze kuza kunywa amata. Kare. Amazi akanye. Turabireka kinjo hajya muri frigo. Ndamurabire kore. Amazi. Kizira. Isaki. Bija ngizibiti ibuye wari zitimamo. Niyo nkuru nagomba nakubwire. Cyangwa arayiwe. Yangwa yiwe diabete. Karibu. Bangu ko muceri. Yego. Sindi kwawe kabisa diabete mugishije habi. Diabete ramugishije habi umuravye kugira ikigongo kabisa. Gusa naho byashavuje ndaraba kubera iki mukicura ngoma yirukangana n'ibikorwa. Ntazi kuri wewe ibisiga amagara rutamajana ndabimubwira amagara rutamajana manuka ibujumbura umuhungu wawe arifise Nurango. Nina kubesha mama. Amajana make ntiyikunda. kabisa
Naramubwiye amagara aruta amajana. mama ni ikunda nk'ibuji urabona ibuji ibuji mu bisanzwe itanga umuco ariko iyo ikagira gute igaguma iyonga itanga umuco iguha morale umuco niwe mama rero je ntabwo ntaragira ati ndamwumvisha yuko bijya bikorwa akwiye kubireka turondera umukozi azobikurikirana kabisa ariko wapi igorane we nabona n'ijyango aragwaye yuko izwagimwita ijyango arandaye icyambere na mbere urashobora guhamba amaguru umubiri ugikomeye ibice bimwe bimwe ugasaba bigaca bitangurira imbere y'isafari bakaba bamaze kubihamba imbere y'isafari urumva rero ko biri kose gawe ujya mu kazi tuzaba tumubura kabisa jewe manasaba yuko twogerageza dukora ibishoboka byose tumumanuka nicyo kintu cyari cyo aze afata imiti yiwe tubona tumukurikirana kandi afungura neza hamba yego dutabanje iyo mirima yiwe azosubirayo nta ngora ariko afata imiti tumubona kuko byo kuzibujungura yarabyanze eba ntashaka no kuvyumva tuzafata umubura kundi rya misozi abakoze bamwe bakajana bo mirima hari ibiki vy'ubuzabo ingwara zigase zikusanga zirakurengera cyabigora urazi ko kesha kuba urumva rero gufata umugambi nanje naho nari mvuye ruguru nta ngorane banje bemaze tuze tuvugane zo kwigura kabisa bishobose nko kuwa kane rero dusaba ibice ku kazi wawe tuzomanuka neza n'ikindi ntibagiye baza n'uburaziri ibyerekeye kwa rubanza rwawe aho ibintu bigize bwabukwe bwawe byerekeye Nadia abantu kuri bijya ano kubyitondera hari ibintu usigaye mbona muri iyi minsi kuri bidashimishije na gatoya kabisa Nadia yarahindutse ibitego ku buryo jewe ntangiye kugira amakenga n'inuma n'ukuri kwa Nadia ni umukobwa udafise inoti mu mufuko ntacyo muvugana ikibi rero akabijya rero mu gufata amadeni je ngwi safari nubago nafashe ibi mama wanje ngo ari amasare nambara amasare yego nibyo amasare ibintu namandavyo then mufasoni wanje ari sare we turura tukiye kuraba ibindi bikenewe mu rugo pana ibigurutse byose bikiri biki amasare rero ngo bya bindi usanga za muzo abagore bambara bose bagasa ku rubanza rwa mariage iki kanaka yarongowe kanaka kumbwira by'amasare kenshi nivyo cyo kintu cyitwa amasare je kingeza buri gihe sinzi sare hari sare za Jesu nive 50,000 sinzi ibihumbi 100 sinzi ibihumbi amajana 2 urumva ni hende rero ndambwira ati nta mafaranga afise mama we tuvugana umucano telefone yiwanje ntiyitaba hari n'igihe azimya urumva umubweta nta mahera ari haca yaka kurutavuka sasa ikintu je ndi kumwa niyumvira atanguye kuzana ibintu by'amanyanga nk'ivyo usaba amahera mama marake ngahe umunsi umushikanye mu nzu nawe je vraiment namaze kwereka ko ndamukunda cyane sinzi nimba ari ryo kosa cyo gituma umukobwa ngerageza kumwereka neza gahunda namufite yuko ari nziza ariko ntafadika bahinge bazomwita bazomutazira iko kashi banone ndakubwire ko wowe atakivugwa mu kanwa kiwe ari amahera niho bayamaze ngo iko kashi ngo ni ngodo yawe urumva we utazanye ingodo nta kivugo impamvu rero ndakubwiye ni bana mu mwanya ndabyitondere ari ibindi ndatoza boro ishano mwese umuntu yabikora ibyo ndagushigikiye kabisa usanga uvuye mu mpore nyatanye uvuge ngo iyo namenya uko rero ariko nawe nkandi sawa ibintu ni safi kabisa
ubwo muntu mu rudubi oya rudubi none ugenda kumubwira nakira amafaranga muhira atabimenya tusho duhebana aho abimenya urika ndakubaze aho abimenya azobereka kugendereza cyangwa wowe ugenda kumuhayira ati he muhira naronse none gashaka hamwe nogira telefone nshasha cyane nkagira gahuzu gashasha bimbagije atari we yabingwereza mubwira gute ndi nkawe kuri kurivugisha ngo muhire ngo nyambona nibingo canke biriya wowe kubivuga kandi ufise so wanyu ari Dubai aho biragoye kirebuka wakijuje rabajewe nibaze ko nka byabibaze bimwe rishe wabona nguma mpindukiza ngira guka nsubira bijya bihuje bimwe bita satura ntumbaze kubona narubi ubaze ko byose ariko paraho gusa ngenda gura garderobe hari yanyura narubizi ndabizi canke telefone original Samsung original ntumbarire ko yoba atari paparawo nzi urumva hariho byinshi ko yabikora mugabo hari ibindi ubona yuko kuri uwo mwanya ubikeneye nawe atabyashobora kuba afise uwo kuri uwo mwanya ega ingorane ni kurujya mwanya none gashatu uvugane tutabeshanye ko jewe nopfuma mvuga nti ni tonto yabinzaniye muhintugira ingorane we nawe ntabangire gute we nakubwiye ko tutize hamwe nivyo ntitwize hamwe biza ndakubwiye jewe naho aho tugeze kwanza ushaka kugira ikintu ubanza kwanza kukejo bita confiance kwizerana ubyumva ukajenga neza hamwe umuntu akwizera ukabumufise oje bita kushira umuntu mu gapata hari ibibazo bimwe atenda no kumbaza abona yuko umengo nukundengera karimbi namuhira aranyemera vraiment kerebuka koresha ingaburo numba naguhaye wakirofawe aho nyene mugabo mugacire ntangere ukagerageza gusa mbure ntabimenye urabyumva kugira ngo ntumutakaze gacire ntangere urabyumva koresha umutwe ndakumvise bamwe nahora nirukana bose uko baza ariko mvuga nti karibu aho nyene ariko muhire nguma ndamuga hahandi nyene ndamukunda wewe kujya nyene yabita amafaranga nanjye mbika urukundo rwiwe nawe rubike nawe nyene umubike hewe reka tubireke mbese uje gukora iki mu nzu va ahantu basi tugende muhire tubanze tumwibagira paja muhire tuyifunde ako ngiye gukora kuri ivyo bintu hambari genda ubikorere ko reka tugende kuri abaseri ntugenya la madrasa yatangwe reka tugende Mama, ibi ije ndabimenyereye. Uyu niko yama kunzira. Manje narushe. Warushe ni iki wabaye? Kamera mu nkoni imisi yose je narushe. Uri jewe bisi bishasha. Ndibiri kunzira re. Ni gato gusa ajabikiranga. Habaye agako kaza gusa. Ajabikiranga. None ni mufindi mwe wewe. Turavindi imwe ariko twaramushingiye yaragiye ku mugabo wiwe. Ibi je nabona mubwiye.
niko zubakwa mama uramubwira nta nuko zubakwa ibyo ni bya kera nuko zubakwa kuma kubitwa nk'inka papaza yaborewe maze nseme naja kwishuri akankubitira umwana urumva ibyo remena n'amahera y'ishuri akanariko ugomba kubica abana banje ukamenya genda gute amatongo waruzuye ruguru ibijumbu ndasarura ibiharage ndasarura kandi akankubita imbere y'umwana wanje we ntiwumvire ngo ngiye ngo Saniya ngo ndamwana Saniya ni mushikanje havuye je bakurikira kandi watuvye turi babiri kandi garanza mama iyi nzu emwe ha naho wumva inzu bisi byumwe bishikanga nk'umunani urumva ndayibayemo jewe n'umukozi wanje gusa urumva isigura yuko je nashobora kwirengagiza mushikanje bafise ingorane ngo biri ngo je ngo namwirengagiza ariko kubyukuri nakubesha sishobora gushigira amafuti n'umuntu utawarimwe samafuti sishobora kumushigira Saniya ngo kubera ngo tuvukana urumva nguriya ngo umugabo wiwe ngo mama wanje ngo nituziranye ngo ibiki erega ni mukuru wanyu yaramaze kuba umukuru mumaze kubyana na Saniya umwana none kumuvugira cyane nibiki genda bazi ndabwiye ni sigo bwa mbere ngira neza mama sigo bwa mbere kandi sigo bwa nyuma bamaze kuzanga iwanje n'umugabo wiwe n'inshuro zishika nka zitanu erega bacenga inshuro zose rero ikinwenza rero ndamubajije Saniya ati wowe rero iregura mvuga ibyawe rero Saniya kaburi cyaka nta munsi niwe ntarabumvisha Saniya niwe nyirabayazana kandi uyu Saniya niwe barukwege none wewe umukobwa wawe mama afise kuyangana guke mbarira iyo wamuje imisi yose ngo umuja gukora imisi yose waba bikuye mu ndero kintu ntawo byakabaye nega papa disina navuze ko nagiye kurara kwa Safi kwa Safi none ugenda udasezeye Safi imisi kwa Safi ikosa mama muri mubiki mbarira ndakora uno musi ndakwere kuno musi umugabo wese yarari yaje arambise babise wowe uva bije ndakubwira cyo sinasezeye mama nyoko none mama usize mama kuko utaje kumbwira cyo baba si wowe waruri je nanje ko mama ari imisi yose sio nariko kuko mama numva waje ukagenda warekwa kwa Safi hari iyo ndero ko ngo kurara hanze wabikuye nega papa tari mbarira utamba uno musi ndakwereka uranyumva mbarira mama wanagira kiki wa mshenzi mama yo kiriki ya mama yari nubikurangirira ibi nakwihangana guke nawe uri nwaza n'umugore wewe utokwa mu wamukubise imisi yose umugore wamubonye akubye ibyo sibyo nagatugena ibyo sibyo niremena nyagiye iwe ayibigire sizosubira iyo bagutwaye ko ntagukubita n'ugukubita n'umuzukuranye ntiyiga je no musi turahigura ivyo yagira yabigira ndi ruguru ariko ubu ko konci ni bucumbura turahigura kubera ujya sumukwe na rumunsi umukufu none ugiye ngo tugende naho kwari ndagusanga umwana nyamushafu mwana wewe waje n'ingorane zawe zingwa none neza ibyo uyu udose yugenda yize kandi si bwa mbere navuze umwana wacu yonse ujya uko ari kose uko ameze kose aracyari umukuru wawe ibyo ntawe byakabaye ngiye kumwihanira ntazosubira kunkubitira umwana ko yamubonye akuze wewe waje n'ibyawe ibisa n'icyo nabyumvise si wabyumvise dosiye yawe nirahera ingwara yawe nirahera aje rero kubyongera icyakwanza nawe ntusigana umwiza ibyo ariko nari se byo gutere ngujye imbere y'umukuru wawe ngwe kuvuga ati sonye ko utagira isoni zo kunkubitira umwana ibyo birabaho none kuri cyo byabaye oya dosiye yiwe yihoze dosiye yiwe yihoze yewe gusa uronke imitende tuzogana ruguru tuzogana n'ukuza genda bana tuze tuvuge genda wirukire mwana wanjye shusha maze ndagukana warose ubuhungiro hanyuma azahura n'uwo bangana ingegera ngo ni umugabo mwaracyari umukwe wawe kuko utabimbariye namuhagurutsa nyene kubera iki kubera ko ari umwana wanje ushaka iki wewe iki gifu c'umugabo sinzi ukuntu kimeze ose yakubuje kuza umubita umwana wewe kiresha guhana umwana kwa ngo ati haguruka umuhaye
ndamuhana mu biki wewe nivyo uhana wewe ndabifise mpana jewe uhana ibiki wewe ndamuhagurukije kubera ko ari je nzigise cy'umwana ko nukibabaza ariko mama ngira ndamuronke ntuzingene bya mama naje warasuzuguye hageze ko nsuzuguye imbere y'umwana sivyo Nisho kwa rumwe ukamaze guhaguruka wewe ndakwihanije sinkene kuzura mpanira umwana waraje kumurara nkaje byangwe jewe nukuvuga je ko uyu mwana ntabwo anjeje ikijiji cy'umugabo we kuva kera narakubujije kuza urita mu mata nk'isazi mwita kuraba zurareka najya naramukubujije sinzi cyo ndondera ko je ku mwana wanje wewe uzi ko umuguro ngo narahangayitse iki gabo kimeze gute mama naje burya hari uri kuramisha wewe ndaguhisha mu biki ejo wambwiye ngo nita mu bitandaba nk'isazi ndabisubiyemo wongera jeje n'isazi n'ubundi uno munsi umbwiye ati sinzi ngira umwana ababatse sivyo ntabyuzi aha wabimenya tomora umbwire neza icyo ushaka kuvuga byamaze kundambira misi yose je narakubujije kunkubita umwana mugabo ntiwumva ndaguha agateka ntakubona aho ushiye wasiga ndingadinga papa Nadia sha wari papa Nadia uri papa Nadia wewe sindi papa Nadia jewe ntabwo uri papa Nadia ndakubwira kuvuna musiro bimenye mehere yaba rubizi Nadia ntamaze kungana uku nk'imyaka 20 atarakurikizwa Bica ni kimwe aho rero yaba rubizi amaze kurikirwa nabangahe inyuma yiwe bisigura yuko uri ngumba bisigure ko mwa atari wanje sivyo mbeko wikeka mabinga Nadia ntabwo ari amaraso yawe na amaraso ya mukuru wawe Abdul mukuru wawe Abdul ari gitangaza kiri mama Nadia ibyo kuza ni subira ndasubiyemo Nadia samaraso yawe na amaraso ya mukuru wawe Abdul umukuru wanje na amaraso ya mukuru wawe Abdul wica rero bizi aho wijoreza yaba ari umugabo nk'abandi bumaze kumukurikiza umukwe wawe umukwe mubiki byanditse ko umukwe wanje mama Nadia ubwoko muvamo nukuri muri ubahuka ubwoko bw'igitangaza bubona kure nta burangete dufise maso nta ndero ufise wewe kubera iki atarufise ni waretswe wewe wagira je ndi muri baba bandi bandiko zubakwa Jesse honiyo washaka mfana vyayi ujya grand frère ahagaze mu kibazo cya papa yambyaye jewe data yambyaye nukuvuga yuko nawe uyu grand frère atabakiriho hakaba data yambyaye jewe wari kuryamana mukavuga ari bari nama yuri inzo umva ndakubwiye neza rero mugabo ni vyumviriza quelque part ndashaka kubyumva kuko yaba amaraso yanje uyiyumvamwo ni yari kuyigenza nkuko yigenza uyiyumvamwo n'ubu mutoteza nkuko umutoteza umva ndabikubwiye neza muka mubiki naramubwiye ati jewe kubona amazi nke kitanu je ntabyaye nkatarataza hirya no hino bambwira ati tubone kikubuza kuvyara naramukurikiye mukuru wawe ndamubwira nti jewe ururugo rurananiye ngira nahukane ndarute nta rugo rwo kubanywa atamwana ufise ati twoba twambaye ibara niho yaca hitamwo kukubakira abakijujuwe wijoreza mubiki mama Nadia nukuri kwa Mungu icyo utarabona ucerwa no kuramba nawe warangiye no haza ngo bamaze guturika nta kibazo jejo icyo ngiye gukora nije ndakizi ibyo ngorane byawe je gikuru nuko Nadia wanje gira amahoro hehe aha mu rugo ibindi navyo wasi nkene no kubimenya nta kibazo genda nta cyo warumariye jewe Inagitangaza kiri mu mama. Yakayisiga mama. None ntiwabyumvise igituma ntabivuze. Yashatse kubakira muri umunawe ntabibona aguma gutoteza nazishobora kubisipota n'ukuntu ndagukunda mwana. Yeah, ajya ama telefone n'impuzu arakumukira n'ukubera ko ari we uri amaraso yiwe. Umuriza manati. Iyi nzu ni kwanje sivyo? Nje nayubatse? Sivyo? Ndakuza uyibona yuzuye uko. Ariko kuvyo wankoreye. Nukuri je ndatera uguce ndagiye. Ndayihebye. Yihebe. Ndagiye. Nakare naco warumaze. Haco warumaze. Siga n'umwana wawe, uyo gafu nimuzo mutuma ko akaza. Muibanemo. Hanyuma kuvyaza abandi bana muzuzo rugo. Imana iguheza kije. Ime. Kazi wa musenzi wa ndaya kanyoko. Yo genda ushawe utukanye. Umviriza. Wiguheze kwigishira umugabo. Wigisha umwana wawe. Azoja. Waje umugabo yahukana. Sawa nta kibazo. Omoka rero ge. Azovyara n'abakuru. Papa naramenyere kukwita papa no. Ntabwo ari papa wawe nawe ntacu kumuzarira mu bitakuraba. Mureke yomoke. Umwana wanje we kwigenje muko wigenza wewe.
sigarana nyoko akwigishe ingeso yiwe wamaze kwakana genda uzoja ugende uvyere n'abakwe bawe yo wegenda umuka genda genda ruwo Ite mukobwa. Ngone kurategura kahe? Nariko ndagutegura. Mukuru wawe ni hehe? Hari ngaho Maria uzaje kuvugana na mama we. Bari bamuhamagaye. Yego. Jambo. Sawa nacho. Ngine tunywa ko kahe hanyuma wowe tugende muhamagare. Unyene? Kugira ngo mamiza kahe tuvugane hanyuma nce ngenda ku kazi. Magari ko yandahize icyayi cyanje ku kazi. Ikakayi k'abanyarwanda nta n'agasukari yashizemo gahagije. Nadia gushika ubugenuranyishura ikibazo nakubajije. Nadia ufise ingorane nyabaki mbwiza ukuri. Ushaka iki? Ndakwishura iki? Ndakubwira iki? Nkubarira iki? Ugomba iki? Itanguriro ry'ubuhanza n'abasoso buri kwinshi ziba gifise intumbero banegera nimba twimirije kugira urubanza rukomeye dutuza kubyitegurira mu buryo bwose bubaho. Wowe rero ngerageza kukwereka yuko dufise gahunda nziza dukwiye guheba bimwe tukabyirengagiza kugira ngo dushike ku numero nziza. Wowe ibyo ntubibona. Ndakubaza telefone ni witabe telefone ndaza ngayi wanyu nakubura. Ikibazo cha telefone nakubwiye tukireke. Uwo muri ko muravugana ni we nyene wari kura telefone. None uvuga ibyo ashaka. Ikibazo cha telefone kireke. Narakwitavye, nakwitavye, ndi hano mbari icyo ushaka. Nacuransa banadagenda kikuyime. Banegera. Ariko hageze nigera kwa. Negera neza. Urazi neza yuko tumaze kugira umugambi je nawe, tumaze kwiyemeza yuko tuzobana. Tumaze kuzanga gusabira ibiwanyu. Sibyo? Umviriza ndakubwira. Ivya kino gihe monde tugeze mu imonde y'amafaranga. Ahagezeho wigira ingwe imbere yanjye kandi. Tugeze muri monde y'amahera musha. Si monde y'amajambo, ntitukiri muri soko niruze. Imigani yabwirwa abana twe abana. Basogo kuri ko babwira ni bakuru baca badukuri. Me apanuvu. None ade wowe rero ata amafaranga nta rukundo rwaho. Bien sûr que oui. Nta rukundo rugihaba. Urukundo rwatwaye ba data wacu. Basogokuru bacu. Ubu unyi urukundo ruhaye n'amafaranga. Ubu unye nuri munda arota amafaranga. Atara kuzana kwa majambo jewe y'imigani ngaha. Pour le moment c'est l'argent. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kayabago. Yash. Kondanywa kayi. Mikate yari yane n'ubunebwe kubosa mikate yuzuye. Mwese mwagiye wari wagiye. Nari nkubitiye aho hiyo mu babanye hari ibyo nariko ndavugana na mugenzi wanje aho hiyo. Ambo? Shati. Genda urabushire ku biharage urabona ko amasaha ageze kure. Shaka bijya bya jaune cyane kirundo. Utwara jaune. Wowe ntuzi ko bofre wawe ko ari umusirimu yikundira bya jaune. Jaune ni ifata amavuta amamesa. Yego kwezi. Yajya mu rumonge. Utuyemo ibiharage biguma biri jegejege. Yego kwezi. Kabijya na apeti. Biryoshe n'akanovera kenshi. Kirundo yo biranyerera ushire ko amavuta usanga umengo aranyerera. Jaune. Ariko rero biri mu guhera mu buke muguri bindi. Oya ntugire ikibazo uzombwira tuzojane muri ville. Ukunda kwibagira. Zireke stock uravuga hakiri kare. Ndacanda guha amahera. Reka noneho iyo umpaye amahera nta kindi nihuti. Amafaranga yose amari kuri karikiri. Ko bigoye. Sanga umunsi umwe muririwe inzara ngaha mwari kubivuga hakiri kare. Naho inzara yoyo yateye mu Burundi ntiyataye. Ugiye kumyora inzara. Inzara mukubwira sha. Karabye neza abantu bazotumena amaso kubera ubusu. Yatari kwezi.
Yo naguhamagaje. Nanse kuvuga uwo tuwe bari ngaha. Ari inkuru gaje wambwiye. Kumanya neza kumbwira ibiki. Rero ntungiye umwanya rero kugira ubimbwire neza ubitomowe. Aho ubona ntiwiyumvire ngo nari nabyibagiye kubikubwira nubwo ubimbajije. Nari nabiteguye ko mpava ndabikubwira. Waruze amakuru. Ndayabariwe? Kabundi je nari nzi ko uzi gutohoza, nari nzi ko wamenya amakuru. Aho ntohoza umvise baramaze kumpagaze muri documentation. Eka kwa kubaza. Utohoza rega no kuvuga neza. Urabona neza. Akari kugira ndagutegera. Eka nuko ari inshuti zanyu za hafi. Yego. Shabona ni inkuru y'agacamugongo. Y'agacamugongo? Aha, je nari nzi yuko wabimenye. Tuga. Ndabimenye bari. Hari ndindiriye yuko nawe wobimbwira. Ashambwira rero duga kwijambo. Urumva je nase kubikubwira. Nibaza ntiwahava bibaza ko yoba ari sakura azi ko abagore twama turi intambanye muri byose. Duga kwijambo rero umbwire kugira numve rero ko bitomoye. Ubona namakuru ya se wa Nadia na nyina wa Nadia. Yego kweli. Gute? Ngo barahukanye. Ubu ntibakiri kumwe. Kandi kibabaje higatangaza. Umugabo niwe yomotse. Ahane nagutegere zikugomba uvuga ijambo rikomeye ryumvikana. Iryo ni isaku z'abagore. Sinsaku umushinga. Wewe ko wirirwa ngaha mu rugo utegura ivyo mu nzu urabe byerekeye byo mu nzu wome ivyo hariya kwa banadia cyangwa ibya nyina wa Nadia na se wa Nadia gute? None ko nirirwa ha mu nzu. Sincaruka ngo nje no kwisoko. Usanga ari babagenzi bawe basanga ugasanga ni saku ugasanga barakubwira ibintu bitagendeka ukashuza kumbwira ibintu bidatohoye neza. Aho nivyo birazwi nta numwe atabizi. Nta numwe atarabimenya kweri niwe wenyine aho gurantangaje. Ambo? Yego kabiri. None yawe mutse gute cyangwa byagenze gute? Nadia. Size ndakubwiye ko ngiye kuruhuka. None shitse mu cyumba ntarakura n'impuzu nambaye utangiye gutera induru nyizi ngaho. Aha rero nsigaye mu kaguriro. Mbabarira mama twako turaya. Naramuvugana muca murenze ugwamo nkume ngaha ruritaha ni kwitaha. Mama mutubabarire no kuri karagaciye nko gusa gatoye ntitwakumvira na gatoye na uko nukuyaga canke ni gutongana muyaga ibiki muko mundenze ugwamo ngaha mu nzu ni Nadia niwe katongana n'ukuri je nangorane fisi nangorane je fisi mbenda kubaze wewe misi yose saa 2 ndakubona hazijoro ukava hasa 5 z'ijoro hafi misi 5 yose mbona utonda ngaha je nshaka kumenya ingorane yariyo kuko hasi kubiro mu bisanzwe none mama je ni munsi naho tukuzi nawe sigura kuzura tonda ngaha buri munsi Nadia mbwira mufiki namuhire nakimenye kuko ameruka aza gusaba irembo nta nkwano jaranzanira dushikaho yasabiye irembo mama murazi yuko je maze imisi nza nkabura Nadia nkamubura nagira ndamutelefone sindabone kuri telefone hari nigiye numva mama ngo telefone nivyo ndiko ndamubaza ngaha akaca ahinduka urubeya akaca ahinduka ingwe Nadia mufiki ndagutera inkuruga mama kuva umuhire yagiye akatangura kuvuga namba ngo ariza zo gushikana irembo namba iyo mariage yanje igira imboneka rimwe mu Burundi kubera iki iyo mariage wumva igiri kuyategurirwa Nadia vuga utomore na ni ya mbere ngo uyu ngana gisora amahera yawe mu mufuko wiwe hama ngo ashaka kuncunga jewe ngo amenye amasamvira hano amenye amasangira hano ndakwiyamye uva yasabiye irembo ihera ryo rifise amaso nashobora kugira ngo yibwire ko jewe nkeneye ikintu numva ko ndamusaba ambwira programme za mariage hama kacishaka kuza ngo ndabe ngo ntasanga hapi ngo nkere ibikisanga hapi gabundi umva mu cyamake rero mupfa amahera muhira nta mahera guha oya sivyo navuge neza nagorora ururimi neza nta kindi dupfa atari amahera washatse ko darugorora navuge neza no kuri ntambeshe umva yenda kubwira umva ko udashoboye guha umukobwa wanje cyagusavye ronderera handi sizamda wenyene yavyaye umukobwa sivyo na gato abakobwa ni benshi mwiki gisagara ronderera handi gipfa amafaranga na gato none ramaze kumbwira ko ari amafaranga Ninduru zose zisegera kubwa amafaranga ubona udashoboye kuzura muhica keneye ronderera handi abakobwa ni benshi
si mama Nadia wenyine yavyaye umukobwa ukeneye kugira umukobwa mwiza nk'uyu nuko ufise umufuko wuzuye bona umufuko hagaragara naho ronderera ahandi shaka umutesha umutwe ndamufise ari umuyu naje jesubiye muri chambre nta nduru nkene ngaha nkasubira kumva induru nkize shika ndabirukana mama genda uruhuku tubabarire kandi ubwire ko ngaha atari mu biraza aratonda misi yose sawa mama tubabarire urumva inkuru yimvaho ni kugira barinde bashwana umugabo arinde yumvira komoka haga intango no kujya mukobwa Nadia ujya nyene mwari muzi yuko azoba umukazana wawe Nadia duga kwijambo nakumva ujyanye ngo ntiyari umwana wujya mugabo utiki aha urazi se wujya mwana amatwa nsumira ngo ni umwana wa mukuru wujya mugabo umwe ari hanze wowe ndari makungu ujyanye biryo bara ni bara ahubwo kumutemera aha ibyo bintu nivyo asha nivyo uko nuko yaromotse kandi uya mugore si ujya mwana si uwiwe ujya mwana si uwiwe ni wa mukuru we iyo niyo bigeze asha ujya se amaraso yiwe kwezi barashwanye asha barabipfa barashwana baratata gushika naho umugabo yumvira gutakomoka yo birashoboka kubera twaba dusenga nawe hepfo akujya gatano kuri uyu musigiti ngaho akunda gusengera imbere ubu singi mubona basha amakuru yaraye ubu kwezi kurarenze bisigura yuko byo bari ivyo ndaguye ndagarutse uko nukuri rega kanatsinda ntibyo bari ivyo vyonyene ngira bapfuye kuko ngo umugore yiganza ngo yigira umugabo mu rugo urumva ngo yiganze bimwe